ugasanga umuntu biriko biramutuma ahindura comportement kubera ko yabonye sanka igiharuro sanka ya ibi bintu biratwite Fred jewe biranyafecta wewe birakwafecta abajene bose birabafecta urita umustar aro twari kumwe ryari numva savye amayinite nawe mvuga izina baramuzi numva ara telefone ngo hewe ngo nyarutsa ubindi wikire kuri WhatsApp ngo kongo mukanya ngo baca bayatwara ngo kandi ngo nta mayinite ngira ngo yo kwactive yandi yari umustar kweri je naciye hindukira ndamubwira ati mon frère reka ndaguhe mega ndamunukira 1500 active nugufashanya Fred bibaho mugabo Fred uzontelefona narakugayeko kabisa aya kweri kandi nagize ndo gutelefona warangayeko joba nazontelefona naramugayeko ntamwishuye message kandi ntuzontelefona mu gihe uzi ko wampa ico wampaye ntageze ndagikora uzi ko ndagishoboye ni zingorane rero turimo mu barti aho passe nari ngiye kuri alimentation nariko nigiriye kuri alimentation hari mwijoro cyo ndamusanga ahantu hatabona bari kumwe n'undi muhungu nabashitse ko nyene baheje gusomana kandi nyene bahejeje siko ariko nyene ndabona nyene yuko Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka lidasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu Kings Family Burundi aho tugerageza tukabazanira byinshi bigiye bitandukanye bigezweho biba kuravugwa muri entertainment na cyane mu bisata byose mu muziki, comedy, cinema reka n'ibindi bice bigiye bitandukanye biri muri entertainment. Yes sir, ni Flexboy promoter kuri mic ya mbere, behind camera turi kumwe n'umusaza Mr. Joe Balo Comedian, kuri mic ya kabiri twabazaniye ubundi mukomedi wundi benshi musanzwe mu muzi kuma social media gyatandukanye ni Rochelle Comedy reka tumwakiye kuri platform zacu za Kings Family Burundi mu kiganiro bafise impano. Rochelle Comedy, yes sir, welcome sana uramukiriza bakora turaba kuri Kings Family Burundi. Yes sir, yego hajya comedy iri muri entertainment shaje ndibatse ndumva turi kumwe na bamwe bahora bavugwa basatura bose turi kumwe burya comedy wewe ntuyiklasa muri entertainment bon twe nta munsi mu myidagaduro twe nta munsi nomwe turavugwa mu bintu vya ngo amahera ufisa yahe wewe turavugwamwo twevurima turaho turatekereje nta munsi nimwe turaza kuyakeza nete ngo dusekane antuka twevuma city entertainment twe ni comedy twe tubayeho neza cyane vraiment hari ahantu nigera no kubona umuntu yigeze kwandika aravuga ngo kubera iki ngo hariyo ngo amantu uzenya ngo aya ma association y'imiziki ngo tubona ngo kujya kwa ntuzenya amicale des musiciens coopérative des musiciens mugabo nitwo turabibona muri film nitwo turabibona mu comedy nitwo turabibona muki ngo baravyinyoha cyane umuziki nibaza ko ari kuba ariyo branche yatanguye gutera imbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ibindi bizotera imbere tuzobibona. Yes, uno munsi turafise Buja Comedy Club peut-être nuko mutayizi ni team ni groupe y'abakomediens na je ndimwo donc bizogenda biratangura ni kintu catanguye amicale de musiciens ni kintu catanguye ya soi-disant 10 ans 5 ans 7 ans kigenda kirakura n'ibindi rero vyatanguye bizokura mu bibone mu vyumve cyane cyane. Yes, twari tukiri mu ndamukanyo naho twacha tugacisha bo tuvuga ati wana baturamukiriza bariko baraturaba kuri Kings Family Burundi TV je banzimanye ni ju y'amabungo kweri kabisa je litwarushe avuze TV twa gute Kings Family Burundi Kings Family Burundi TV ndabaramukije Kings Family Burundi TV abariko barayikurikirana je nitwarushe behind the camera n'umusaza cameraman yambaye umupira wera wanise ko Faith umukizwa sinzi ko ari Faith fantastique turi kumwe rero na Fleury Fleury tukaba twarigaye ndaza kubabwira ivya Fleury mu mwanya uri imbere bya Fleury birakomeye cyane Fleury twarigaye twari tuzi ko Fleury azo mu journaliste kwi ibintu bavyinjiyemo gute Imana ni Imana vraiment no kushima Imana umwanya n'umwanya guma dukoma ariko turashaka urazi ko kijya gihe kuri SOS Fleury bakunda kuvuga umuntu aragira utugimasi
abantu benshi bafata tujya tukirima sinagira ku ishuri yeah bakadufatanya n'ibintu ngiro no munsi yeah na cyane ko nanje kiya gihe antwa ibintu vya industry vy'umuziki canke iki jene nabihereye kuva kera narakubona vraiment no muri démarche yawe zaraboneka frère frère ntiyamenya mu ishuri mugabo mu kintu ufite ingabirano frère vraiment wowe vraiment uradukurira mu kintu cyo gutambuka we kuri wese niwe watanguye gutambuka intambo bayita sarobaro sarobaro nk'ivyo wenye ndiko ndabivuga ucumenye ngo nukwiyemera oya ni kuva kera je narakubonye kuri Fibri kuri rapa ndavuga ni frère quand même yagiye mu bintu vyiwiwe kandi courage vraiment nabo kubita turape twawe nadusubiramwo sinengi twibuka ubuntu twa ra babwiza ukuri aha hantu harasa ra ni vya bindi nyine niravuga ati sinokwicarika impano ariko kubera turi dufite impano nyinshi mu nyuma y'apa yo kuririmba naciyanza muri ibintu vya journalisme rero abantu muri ho nipoye kabisa yes twinjire neza mu kiganiro cacu tumenye mbega Hoshiwo wavyinjiyemo gute hari ryari ubitanguye gute nabitanguye muri 2020 formation humoristique kuri CCF twari turi kumwe turi ba comédiens 64 et on a sélectionné 16 comédiens et dans 16 comédiens je nari ndimo je faisais partie de ces 16 comédiens et depuis 2020 j'ai commencé à créer les réseaux sociaux nizo mubona Instagram TikTok WhatsApp nari ndayisanganywe Facebook et puis j'ai commencé 2020 nangura ndakora kabisa yego watubwiye ko depuis iyo formation waciye utangura kwiyubaka yego ni giki wahakuye muri iyo formation j'ai eu une expérience imeze neza cyane parce que j'étais avec les comédiens les grands comédiens biraryoshe gutangura ugatangurana nabo ba comédiens urubona kuri television j'étais avec les comédiens Michel Gohou Michel Gohou nawe urabona frère we Michel Gohou urabona urumva j'étais avec Michel Gohou c'était quelque chose quand même gisa neza urumva ndasashise n'udufoto mu telefone turi kumwe na Michel Gohou turi kumwe n'aba formateurs benshi siko rero aba comédiens bose bakuze twari turi kumwe muri iyo formation bose twari turi kumwe donc babandu wari ubona kuri television babantu wahuriha mu biteramo vyabo kugira winjire kubaraba mukaca mutangurana frère biba biryoshe cyane ni ikintu kigutera intege kigutuma ubandanya cyane turatanguye kukubona ku mbuga zawe tanguye mu dukomedi ukinana n'abandi cyane bajyana benshi twavuga yuko ari nk'abagenzi bawe ariko kwiyumvira gukora ugakoresha abagenzi bawe cyane benshi tugenda tubamenya bikorana ariko wewe ukemera gukoresha abagenzi bawe ivyo navyo ntubona yuko ari byo biko biratuma utagira biko biratuma ngiriki biko biratuma na cyane wewe role yawe itariki iragaragara cyane kuko ukoresheje umuntu uzeye umwe ngaha ubundi munsi ugakoresha ubundi munsi ugakoresha ubundi twari dushaka wa muntu afise team isanzwe izwi team musanzwe munsi yego canke sinze guhindagura nyine abantu mukorana we ndumva usiva kuva kera urumva ugitangura Fleury hajya entourage n'ikintu gikomeye cyane Fleury kandi abagenzi barakomeye cyane mu bintu vy'impano abagenzi nibo bakubwira bati kijya kintu uragishoboye abagenzi bawe nibo bakubwira bati kijya kintu naco ushoboye abagenzi bawe nibo bagufata ukuboko bakagusapotinga abagenzi bawe nibo baguha like abagenzi bawe nibo baguha share siko abagenzi bawe nibo bapartager affiche siko savudira abagenzi bawe abari nk'umutahe ubutanguranye muri yo 2020 nari mfise abagenzi aba bagenzi bawe rero ni nabo uja gusaba support ugomba gukora ikintu video giteramo ikintu cyose niba usaba support siko ga Fleury hama bakaguha support ukaduga rero iyo wamaze kuduga Fleury abo bagenzi wawe ntubaheba siko parce que iyo umaze kuduga uratangura kuronka kanoti gafatika uyu vraiment sigaye ndabikuramo amafaranga ntabwo ari menshi mugabo ndabikuramo amafaranga urabona ngaka kaji mugane wakampaye siko ga Fleury rero ucuhindukira kuri bagenzi bawe bagusupportinga mugatangura gukorana muri we iri professionnel muri we yubariha
siko muri we wabwira uti nimuze mumfashe ubu ntimukimfasha kwa gusa ndafise ikintu ninjiza akira amafaranga siko comme jewe ninjiza akira amafaranga ndabibahe rero jewe biratandukanye na jewe kubera nagiye ndahindagura selon les saisons kubera yuko abo twagiye turakinana maintenant ils ne sont plus ici au pays baragiye kwiga hanze bamwe bari mu Bushinwa abandi bari baragiye Belgique siko donc vyatumye ngenda ndameliora ngenda ndarondera abantu ngenda ndaforma no musi mwarabonye inazimika inazimika ujye ni mushasha ni mushasha donc ndacari ko ndamwankadra ndacari ko ndamwereka ingene bigenda donc hari gihe rero gukira team biragoye frère ko yagiye ukira team ugasanga abo bantu wari wa créer muri 2025 2027 babiri baragiye ntucuhagarika ucurondera abandi kugira team ibandanye irikira function mugabo no vuga yuko gushika uno munsi abo twatanguranye turacakorana kandi nibaza ko antwa nimba wararavye ingene ama video ya mbere n'uyu munsi benshi urababonamo nibo dukorana kenshi kubera yuko nibo turi compatible nibo duhuza twiyumva namwo yego nivyo wavuze ikintu cyo kubaforma ngurabaforma narishaka kuvuga just kurokrita ubundi wewe ni impano yawe bariya nabo baza gukora nkaho iyo bari impano yabo canke baza just nyine nka support kubera ko nimba uvuze ngo ni nka support ni kuvuga babirimo kugira bagusupporting ariko ejo mbega amazina yabo tuyitege nuko two turabona izina ryawe frère urabaza kabisa byayibazo nyene ukunda kubaza hari ibindi jewe vraiment normalement ntabwo ndi umuformateur ntabwo kandi ndi muri ba bantu bafata umuntu bakamukura ahantu amaze gutera imbere bagaca baza kuri kamera ngo je ngo naka ngo nije namuteje imbere ngo urabona ngo yarampevye ngo nitugikorana oya vraiment ntabwo ndi muri abo bantu oya bo bafise target yahe muri target bafise no gusupportinga gusa kugira ngo nyine bagusupportinge nta bindi oya jewe ubundariha jewe nakazi bo nabo yego jewe nakazi ndaguhamagaye marabonye ko bishoboye nakazi bo premièrement baza kugira barondera experience siko deuxièmement kubera ko je sindokrita abantu musaba musanzwe muzi ndokrita abantu mutaba muzi mutaba murabona kuri kamera donc aza kugira arondere experience ca kabiri kugira arondere connexion amafaranga ntabwo ari cyane kuko ntabwo ari bari menshi sikintu urumva yoshira imbere kugira ronka ama connexion kubera yuko par exemple iyo umuntu ndondeye afise entreprise kanaka akambwira ati ndakeneye ko ngirira publicité ndabatora nkababwira uti ubu tugira dukore publicité y'iyi entreprise siko ingo rero mukore publicité bababone ejo nawe ni watangura ivyi wawe kubera ko umuboss azoba yakubonye ko wamukoreye publicité ni wakora ivyi wawe akabona ko vyamenyekanye azokurondera nawe guha amafaranga hama nawe peut-être wangaje abandi siko donc je ni muri we yo kuberekana yo kubaforma yo kubabwira ati ibi bikoguku hama nawe bazobe capable yo kuvyigisha abandi canke babe capable yo gukira ivyi wabo noryoherwa bakira ivyi wabo frère kabisa noryoherwa cyane bakira ivyi wabo nabo bakinjiza amafaranga bakaba noryoherwa cyane yego kwindi mpwemu idasanzwe tugenda tuduga buke hahandi kwa kundi yes tugi mu nyuma uraje kuri platform turakubonye utangwe gukora amantuze nyama video agiye atandukanye inazimika inawa yes uciye winjira utangwe gukora ibintu vyaroshe ni Seka Rocher Comedy première édition deuxième édition troisième édition quatrième édition ugira ukore cinquième édition yego ni kintu wumva ko kiri big cyane ugeze kuri 5e edition ni kuvuga ufise experience wagiye urakura muri ayo yandi ma edition yandi kuva ku nshuro ya mbere muri d'abord duhere kuri Seka Rocher Seka Comedy ya mbere vyagenze gute wewe wiyumvira ikiyumviro nka kijyanye na cyane cyane ko wari ukizamuka en plus ukora one man show byakujemo gute
n'ubu ndashazamuka frere Mm. n'ubu ndashazamuka ariko biratandukanye. ntaco mugabo n'ubu ndashazamuka Yeah. si ubu vyoroshe Mm. première édition ni iciyumviro caje kivuye muri ba bagenzi nakubwira entourage Mhm. sije nayikoze yakozwe n'umugenzi tubana umubanyi niwe yampaye iciyumviro tujamwe turagira iciyumviro Mm. hama turayikora hariho evenement nakoze muri 2020 kuko Sekaroshe nayikoze muri 2020 igiteramo ca mbere nayikoze muri 2020 Mm. hari abantu rero batazi nakoze muri 2020 Yeah. ndayikorera mu rupango rw'umuntu Mm. urupango rw'umuntu bararuntiza ndakota intebe nari mfise umugenzi Naje ubu ari muri wowe, ubu naje yaragiye muri Canada Mm. yitwa Dylan ndamushimira hari niwe yaguze jus Mm. y'abantu Baza ku- baza kuza kundaba yaraguze jus ico gihe vuma nta mafaranga nari mfise kabisa ntiwarihisha mu kwinjira cyane. oyasha ari rya mbere gaferi kweli Wariko urapfubutinga. none ngitangura feri Ibatse. ntanguye 2020 muri mars Mm. septembre ngerageze ndiko ndagerageza ndabe yuko ibintu ntavangiwe Yego. urumva bigiyemo kugira urabe yuko mbese birakunda canke ndumusazi Mm. rero babagenzi nibo bakoze komite y'ivyo bintu bamwe baba MC abandi bama ikibanza abandi bakora marketing abandi bagura jus urumva donc dusanga turakoze ikintu gisa neza Yeah. duca tuvuga tuti pourquoi pas muri 2021 Mm. tutokora evenement nini Mm. evenement nini dukota ahantu tuzane sono tuzane stage dutume ko abandi ba artiste dukora ibindi bintu bisa neza Mm. tika tubona birakunze wa kera Yego. bikunze rero tuvuga tuti katubeseriye rero turondera abo dukorana ama sponsor hama tubandanye nuko One man show. oya ntiyabwo yari one man show biratandukanye na bijya Mm. one man show Uko ni uri wenyene savdire nta wundi muntu watumiye nta wundi muntu watumiye. urafata sare hama ugakina spectacle y'amasaha 3 uri wenyene yose ijya nitwoyita ego c'est vrai ni one man show mugani twoyita one man show komtere urumva mbo niwe baba baje kuraba mugabo ego bari one man show mugabo one man show biratandukanye n'ivyo ego one man show biratandukanye n'ivyo ariko kandi umuntu agiye akora raba nka bijya bintu video zijya comedy mukina za video no kuri stage ubona biratandukanye cyane ni hehe ubona yuko ariho hantu hagoye cyane gusumba ahandi sha mon frère imbere y'abantu biragoye ega video turategura frère video nibaza kuzi ikintu bita cut urana nk'ubunye cameraman par exemple nk'umwembe wo cukoroka ngaha uvuga cut dusubira kugaruka umwembe twawukuyeho siko donc abantu nibaza kubona ivyabaye muri yo cut habaye iki wewe waje frère waci uja muri kamera twese turanza turakubura ngaha turatura donc imbere y'abantu muga nta cut iriho nta cut uvuga imbere y'abantu kubise squatana naho nyene bakubonye bayibonye cyangwa cyabigirisha ubwo ati ndaka kari bwo oya vraiment harababigira harababigira mugabo urumva niyo kate nyene rero kate niyo gusigura ati urumva imbere y'abantu c'est très difficile c'est très difficile cyane soko video vyoroshe video navyo nani vyoroshe mugabo ntiyo bikompara no kuja imbere y'abantu kabisa uko imbere y'abantu mon frère niho bagira bakurawe bati bimwe ho rugira imbere muri video bitugirire turabe rero yesa iyo uvuze ngo uri imbere y'abantu ngo niho utegezwa kugutira attention ko ubudekonye hariyo ama insolite yo yarakubaye ko uri kurakina nyene imbere y'abantu menshi n'ubu baracambako nejo yarambaye ko menshi sana frère yoga frère uri kurakina amatara aracitse siko uri imbere y'abantu bakurishe kandi utegereza kubandanya siko uri kurakina urakinya ikintu abantu ntibagitwenze siko uciye uhindukira ukinya umuntu ntibabitwenze siko uri kurakina par exemple uri kurakina kuvuga itangura gushika uheze nta muntu mwaratwenga kandi we mu byo wari wapanze yuko ivyo bintu wakinye kuvuga itangura gushika ugeje bariko baratwenga nuri sure yuko ivyo ugira usohokere ko bahava babitwenga siko
yego uriko urakina uciye ubona umukuru araje siko ubwoba tangwa kugira ubwoba donc biracaba nubu nibwo buzini ko niho biryoheye mu bisanzwe biguma biba ya ni vyinshi yes reka twinjire neza na neza muri Rocher Seka Rocher Comedy ya tubwire dusangize iyi 5e edition bimeze gute teguwe gute bizoba ryari mbega hoho ni iki tugiye kubona do special gusumba yandi ma edition yandi na cyane ko ntukiri wa wundi ndacari wa wundi frere urumva ariko kuvuga tugiye kuraba bya bindi cyangwa ingano ko nambaye oya yashatse kuvuga muri experience mu bikorwa antuka comedy wakina muri 2024 ntibinganya level nizukina muri 25 yashatse kuvuga warakuze muri carrière yawe ya nukungene ugenda uraguka cyane mu byo ukora ya muri 5e edition ni video special 5e edition ikintu cambere do special nuko ni imyaka 5 ndi muri humor ndi muri comedy 5 ans dans l'humour 5 ans de Seka Rocher Comedy siko alors ça sera 5 ans d'anniversaire hazoba hari gato siko ya cadeau gato en étage nanje ngo gato en étage bazize zimwe zo kuri mariage gato en étage siko nziyo nzoba ndiko ndafeta izoba le 4 septembre abantu benshi baguma bambaza igituma le 4 septembre parce que ni édition shash bazoba ari ibintu bishasha avec des artistes bashasha batari byigire baza muri Seka Rocher Comedy artistes baririmbyi artistes ba comédiens la fois passée barabonye ko naba twari kumwe na Mr Kai Ging ubu rero hazoba hariho abandi tari bwaze muri Seka Rocher Comedy 5e edition tuzoba turi kumwe hazoba hari decor nziza cyane hasa neza cyane gose muzobibona frère ni uzoburi donc Seka Rocher Comedy y'uyu mwaka izobiri professionnel izobisa neza gusumba ayandi ma edition twari twarakoze turiko turakorana inguvu turiko turagerageza kugira neza turiko kandi turanasenga vugira utima amen mwamvugiye mutima amen mwamvugiye cyane mutima mana bwira mugenza uti dore uko gisa ati dore uko gisa urumva donc turiko turasenga azoba ari ikintu gisa neza cyane turiko turaronda aba partenaires turamaze kuronka abatari bake siko mu misiri imbere nzobabwira entreprise tuzokorana donc imana irikira abana natwe kabisa imana ibirimo kabisa kazima imana inkunda uje inkunda mu bintu by'ukuri biri positive yes reka hari benshi bifuza bari bakubona muri buryo comedy ati none ko atwenza atu turakeneye basu je ndashaka kumenya impamvu nzotuma mbwira abajama n'abandi ati uzobutaye akantu juste gatoya gusa mutwenza barakora turaba impamvu yo tuma uyakora turaba ndavuga ati je nzobizamwo kabisa la fois passée frère Yefse mu ex y'umunyamusaga la fois passée nari ngiye kuri alimentation nariko nigiriye kuri alimentation hari mu ijoro ca ndamusanga ahantu hatabona bari kumwe n'undi muhungu nabashitse ko nyene baheje gusomana nyene bahejeje siko ariko nyene ndabona nyene yuko nyene katambonye mu ex hanye ndamushikiriye nzanumva mu ex ambajije ngo ngo Rocher ngo uri gukora iki ngaha ndambwira ati jewe nje kugura ibigoma vy'umwana ngo waravyaye naravyaye mfise umugore n'abana babiri naravyaye erega frère nabaye obligé yo kugura indobo ndagura ibigoma ndagura amabase ndagura amabibero ndagura ibiyiko nukuri nagomba niba ufise umuntu yifuza ibiyiko frère nukuri umbranche kwere ndafise ibiyiko vya occasion n'amabibero ya occasion jiva ngahanye akoritegurira ubanza yego jiva nukuri ndafise amabase naguze y'ibigoma nabiguze accidentellement no kuri vraiment sindarongora sindabana mfise nukuri woba wifuza ibiyiko
woba wifuza ibigoma amabase n'ibindi vya occasion kaze muri Rocher Company tubahi urumva wigize brand ego sha ubwo ati je ako yosuzu brand nyakubre kumura cyari singo ico kintu ca brand kirisha abantu ngahanye muri Bujumbura Fred nuwoza ukiri singo ico kintu je ndi singo kabisa ico kintu ca brand kirisha abantu ngahanye muri Bujumbura na cyane kabisa abantu bose urumva ngo ni brand ntabwo ndi brand kabisa oya kabisa umuntu ntiyakubona ugiye gufata kabisa aza bizakire cyane kabisa mfata mugabo ntabwo ndi brand oya yego niyo ni brand ça fait partie ya brand cyangwa no kubera imana heza fata bisi nuko ntanizihari d'abord izo wifatire katani zihari Fred rega nabagomba kuzifata ubunye vyarahindutse nta bisi mfata kabisa mugabo ntabwo ndi brand kandi kutaba brand kandi kwitwa umuntu adafata bisi nibisigura ko ari brand nawe ndazi nta bisi ufata Fred ntabwo uri brand kabisa ivyo byo Fred yego kudafata bisi ni cifuzo c'umuntu umuntu akavuga ati jewe nta bisi nifata nshaka kwifata neza siko yego mugabo wumva kuri brand kandi twakoma dufata amataxi jewe hari gihe mfata bisi siko twakoma dufata amataxi Fred kuko nta mafaranga y'amataxi yayo tuba dufise hari gihe umuntu avyuka adafise amafaranga ya taxi hari gihe umuntu avyuka adafise n'amafaranga ya bus soga Fred uratambuka Fred ariko kenshi public bikiradukurikirana uza wumva ngo ndamubonye Rocher ngo ehana ngo kuva hariya na hariya ehana nabonye ari mu mitigito y'ibisatsi ego mu mitigito usanga brand yawe Fred namwe ngaha mu Burundi baduhemba ngo nuko twitwa brand rero nimba ubona yuko utararonka imodoka udashoboye kugura taxi ntuje mu vy'ama brand cyane cyabugufi siko ntiwite brand nibuzi yuko bakubona uri kuratigita je mu bintu bituma niyita brand nuko atamodoka mfise siyo ga Fred je vraiment ndacatambuka siko ara ahantu mbona yuko ari hafi ndahatambuka mapema sana ndahatambuka mon frère nubu nyene nafashe taxi yanshize hajyanye ndaza ngaha anye n'amaguru rero jewe umbonye ndiko ndatambuka nuko nta musi nomwe ndakora video mvuge ngo ndi brand mvuge ngo ndi umustar oya kabisa mugabo musi yariyo nizo biri hajya Fred musi yariyo nuzoyibona hajya oya vraiment nzovuga ko ndi brand kubera yuko normalement tuba dukwiye kwita brand werekana n'ivyavuye muri yo brand yawe utubwira kabisa wiyise brand atacuraronka ubu duhenze kuko tuca tubonera kwibarabara brand tubibonera kwibarabara ngo no gufakinga live ivyo bintu kandi wesha abantu wifotoza ibintu biri hayi nivyo byishe bisha abajene siuga reka ndabivuge nibaza ko ari wabiteguye aba artiste bacu akubita ka video akubita indirimbo akubita dance afise Instagram reka tuvuge ni 5K 10K afise TikTok 100 Instagram narakuje 10K mungere felicitation urumva afise TikTok 100K ugasanga ivyo bintu bimutumye adasubira kwiga adasubira kwiga ibindi bintu adasubira kumenyana n'abandi bantu siko ugasanga umuntu yarahinduye démarche ugasanga umuntu kuri WhatsApp umwandikiye aragara siko ugasanga umuntu musavye ikintu ntiyishura teba ugasanga umuntu biriko biramutuma ahindura comportement kubera ko yabonye 100 igiharuro 100 ibi bintu biratwite Fred jewe biranyafecta wewe birakwafecta abajene bose birabafecta ariko tuba dukwiriye Fred gukorera hamwe tuba dukwiriye kwibagira amashifre dufise tukaja hamwe tugakorera hamwe kugira tubone ibintu bifatika kwari twebwe nyene twebwe kuragara ko nyene abari ujya muntu abara ko aratugara ko nyene ni twebwe nyene dukwizijya shifre nubona ariko umwandiki ukasibora none gasha uwo umuntu namugaye ko tumwishuye ejo uzokorganiza igiteramo uri kuhamagara abantu ngo baze kukuraba mu buri kurahamagara wa undarimo kandi umenye yuko frere mu Burundi public turayisangiye yego kabisa nta muntu afite public yiwe public turayisangiye public yujya niyo public yanje public yujya niyo ndiko ndarondera public yanje niyo bari bariko bararondera siuga frere rero nico gituma dukiye kuba magiriranire tukaba abantu bakorera hamwe ibintu byo kwita ama brand ibintu byo kwita abastar ibi bintu reka twita abastar mu mufuko twita amastare mu bintu bigaragara yego mu bintu bigaragara frere mu bintu urita brand ukiba kwa papa na mama ukijya kwa papa wawe uri uzeta gute wakera kamera mayito gute
Joba ni wari brand agiragire mariage uyo ni wari brand man urita ngura umusitare ukijya ya kamera ukijya bukuru na butoya urita umusitare aro twari kumwe ryari numva savye amayinite nawe mvuga izina baramuzi numva aratelefone ngo hewe ngo nyarutsa ubindi wikire kuri WhatsApp ngo mukanya ngo baca bayatwara ngo kandi ngo nta mayinite ngira ngo yo kwactive yandi yari umusitare kweri je naciye hindukira ndamubwira ati mon frère reka ndaguhe ma mega ndamunukira 1500 active nugufashanya frère bibaho cyo kandi yita brand yes none reka ndabibabwire je ndabivuga hari igihe ntaronka amayinite frère hari igihe nsaba amayinite ndungikira amayinite kuko ntayo mfise hari igihe nsaba amahera ndungikira amahera ngomba kwideplacer kuko ntayo mfise reka turi mu Burundi frère en fait hariyo ivyiyumviro by'abantu bajye badukurikirana na cyane ko nkuko waruvuze ngo hari igihe usaba amafaranga hari igihe ubura amayinite ivyo bisanzwe sivyo ariko hariyo nk'abantu babona uno munsi Roche akwatunganya ibi yabaye mu star yabaye ikikoma abura amafaranga alors que afise impano nk'igi ukazomba nk'umuntu akubwiye ngo jewe nguraze ngo mfise nk'iyo mpano yawe ngo mani ngo jewe cyo igituma babivuga ni kubera yuko ku matelefone yabo canke turi muri monde digital monde dukoresha ama réseaux sociaux cyane mu bindi bihugu Joba muba mufise imodoka umwuga mukora muba mwaramaze kuronka imodoka nibaza ko mubizi muba mufise imodoka kubera journalisme kubera editing mu bindi bihugu rero je mfashe video mon frère mfashe telefone nkabona muri iki gihugu aba bantu baratembera bafise imodoka mbona ko nawe ukora journalisme utegerezwa kuba uyefise uri umuntu naravye kuri telefone ari mu gihugu journalisme iteye imbere journalisme iri sponsorize journalisme ifise budget yayo iri budgetisé par l'état none ntabantu mbwire budget yiwanyu frère ya journalisme muri leta ntayiriho ntayihari frère donc ni twebwe tuba dukwiye kubabwira tuti twebwe mu gihugu cacu turabikora mugabo kajya gafaranga mubona abandi baronka twese ko turonka tuguma turi abantu twebwe nitwice tugomba kubereka yuko tungana n'abajya babona baraba kuri televiziyo ukaje usanga rero mu mutwe bavuze bati nimba Roche organize bijya biteramo amafaranga aramusaranye numukire numutunzi oro sivyo cyo gituma iyo uravuga ngo narateye imbere ngo ntaje ndakugarura naho ndashika sindi umustar kugira abantu bumve yuko nimba ukoze inazimika inawaka ikavuma ajya samahira rega yinjira nukuri se amafaranga yinjira mu mufuko yego donc bumve yuko les artistes ibintu byo cyane twebwe aba artistes ibintu byo kwita ama brand ibintu byo kwita aba star ibintu byo kubitebamwo reka twige na cyane frère reka twige mon frère frère je nawe reka twige frère reka twicare twige muta twicare twige muta kuko nitutiga life ya buja izotwigisha ukwirikira du travail kacini mzee niko travail reka twige reka tube hamwe soga frère ejo ufise umugambi nguwumbwire sikunda gusupporting aho ngeza ufise umugambi ndawukubwira ico nashoboye ndakubranche ndakubwira tujye mu ntara bishoboye adufashe nawe ico ubona ko ndaguhaye udashoboye umbranche kundi muntu agishoboye comme ça du créer famille du créer réseau ejo ni waronka gafu niho nanje nzoshikirwa telefone ati hewe jewe ndaha kweri bakeneye umuyimoriste bakeneye umukomedien kandi vraiment noti irafadika niko tubayeho frère niko tubayeho mon frère no madote bariko barampamagara n'abagenzi banje babwira bati petite sœur hazogira dote hewe ukora cyane muri mariage yiwe ya Joba urumva yuko Joba ndondera Joba frère urumva Joba zo ndondera urumva niko tubayeho ejo uzoronka kara ku telefone ati muze mugabo frère uzontelefona nakugayeko kabisa aya kwe kandi naje ndo gutelefona warangayeko Joba nazo telefona naramugayeko ntamwishuye message kandi ntuzontelefona mu gihe uzi ko wampa ico wampaye ntageze ndagikora uzi ko ndagishoboye ni zingurane rero turimo mu ba artiste urumva mu ba artiste turimo nivyo tubayemo nivyo uno munsi two turabona abakomedien basohoka igihugu baja gukora amakomedi mu biteramo hanze y'igihugu est-ce que kuri mwebwe muri ino hari feedback mubona hari experience babasangiza bakaba bavuga ati peti yangu mwebwe muracakura ni muze
tubereke ingene bigenda bimeze gutya na gutya niwashika ahantu runaka bimeze gutya. twebwe muri comedy ntidukora muri we yo kuvuga ngo petit yangu ngo wicare Mm. ndagusomeshe Mm. wowe uri mu petit frère ntabwo dukora uko nubwo uzi ko umuntu musumba Mm. umuntu uramupartage kubera yuko n'uwo muntu uri kurapartage Yeah. quelque soit position abarimwo arafite ikindi kintu nawe yo gupartage Mm. ivyo bari karacamo Mm. siko twebwe turicara hamwe tukabaza ati hewe none wewe hariya vyagenze gute akatubwira ati vyagenze uku nuku 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 bimeze uku nuku 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 mukwiye kwitwara uku nuku 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 Ivyo ni cyo gituma twebwe muri comedy frère utazokwigira wumva mu comedy agira interview atukuyundi Mm. ntavyo uzigira wumva kwe Yego. kubera ko twebwe urumva turicara umuntu ukamubwira wamambajije ngo nta experience yego hariyo experience mon frère Mm. hariyo experience kubera urumva Mm. ivyo ukora vyose ucukoranira inguvu uvuga ati nanje target ndifuza ko ivyo nkora vyoshika hariya Yeah. siko vyoshika hariya nkabitwarayo physique nkabishika nayo donc ucugira inguvu cyane ukavuga uti nimba budukorana muri couloir imwe barashoboye kujayo c'est possible birashoboka Mm. nawe rero ushiramo inguvu ucukora ugerageza kuyiinforma ukagerageza kurondera ama connection et aussi imana niyaduhezagira twese tuzogenda kabisa Yeah. kuko turiko turakora Na cyane cyane. yeah. Yes, uno munsi uriko uraraba ku mbuga zigiye zitandukanye ukaraba komedi zo mu bindi bihugu ukaca ugaruka ukaraba na komedi yacu ubona habura iki twebwe muri komedi yacu canke wowe ubibona gute muri rusange? kwiga Mm. ntidukunda kwiga Mhm. abarundi ntidukunda kwiga si komedi gusa Mm. miziki ibintu vyo gutamba Mhm. ntidukunda kwiga mon frère siko ntidukunda kwicara ngo twige ntidukunda gusharinga n'abandi siko cyo Yeah. nicambere Mm. icya kabiri harimo facteur environnemental facteur yaho tuba turi Mm. siko lorsque le pays n'investit pas dans les artistes c'est très difficile de voir les artistes bariko barashininga siko Yeah. troisièmement nos artistes ntabwo bafata ama risque Mhm. siko Yeah. faut faire des risques niba ufise ikintu ugomba gukora ino c'est Rocher Comedy itwicaritse ngaha Mm. mu kugira tuyitangure nuko twafashe risque gufata risque nca kintu utangura sans sponsor kandi atanamahera ugira Ibaze. Mm. kandi udakora Ariko ugakora tu. uri muhira w'ubwishomeri kandi uko gakora ikintu kwitangamo utanga amaraso Yeah. utanga ico ufise mon frère siko dukunda kwiga icya kane frère ha mu Burundi Mm. Burundi turagara Mm. Yeah. frère Mhm. wani ibintu vyo bagwiza tunga Mm. ndikunda kora igiteramo bagwiza tunga je turakunda kuganira aba boss pana bagwiza Yeah. tunga aba boss Mm. umu boss nubwo bafise umutima mwiza uburyo bati aratinya muri no periode tugezemo baratinya gufata amafaranga yabo ngo bayashire mu bintu vy'aba artiste Mhm. kubera iki Mm. ama deception ku ma TV uyu atukujya ujya arabiheba uyu subiza ibi donc usanga ari ibintu turi mu mabuzz y'amajambo Mm. gutukana Mm. twari dukwiye kuja muri buzz y'ibikogwa ukicara Cyane ko cyane mu artiste y'ivyungo. muriko muraganira indirimbo Mm. pana kuca tuja mu majambo tukaja twongera tugakorera kuri ayo majambo nyene Mm. kugira dukora ibikogwa ivyo rero natwe abakomeze biratwafekta Kabisa. kubera yuko ababosi bamaze kubona bati abantu ntintashima Mm. abantu ntibashima ndakubwije ukuri vrai n'aba diaspora barabibona mon frère C'est ça. ndakubwije ukuri Mm. kugira umuntu afata amafaranga yiwe ngo arayaguhaye Mm. kubera ico gikomere Yeah. aba yarabonye ko aba artiste ari ntashima Mm. biratuma tudatera imbere Yeah. rero gutera imbere bisaba amafaranga kandi wowe uri umu artiste ga mon frère Mm. ugomba kumera nk'abo hanze uracagenda na bisi Mm. uracagenda n'amataxi nta voiture ufise nta studio siko Yeah. donc nta loyer uraciyumvira ingene ufungura ejo ntuzi ingene uzorya ya ntuzi ingene uzokwambara Mm. freri Mm. nimba vraiment mu artiste abaye muri ivyo bintu Yeah. ndakubwije ukuri vraiment we bihebe genda upagase kuri bata kugira nego vraiment Yeah. urondera ingene uzoba hejo Yego. kubera yuko ibintu rega ibintu vy'impano rega birafatika umwanya Ico coco. nivyo guma wiyumvira Mm. ejo nzotanga iki Nzotanga rezo sosio iki? nzotanga iki That is. nihe vyansi Mm. rega mon frère ivyo ntuzovyiyumvira ushonje kweri Oya. oya uzovyiyumvira ushonje rero umva on veut de l'argent mu Burundi rero vraiment tureke kugara duce Yeah. bugufi
Yeah. uce bugufi dukorane n'abandi bantu Yeah. uzobona ivyo tubona hanze tubishikako Mm. yego ikindi kintu naco abarundi turakopya Mhm. abandi turakopya kweri turigana gose on n'est pas Twige cré- kuba on n'est pas creative. créatif Mm. créer ikintu freri Mhm. ku buryo abo turaba Yeah. nabo bazuza kuturaba That is. kugira nibo baca bagutumako ukinjiriza amadolari igihugu Mm. mugabo ntibazogutumako babonye ko bageze kopie kole kuwiwabo bazotuma kuwiwabo C'est ntidukreya vraiment nta C'est ça. creativité kabisa dufise vraiment C'est ndimwo ça. Mm. on n'est pas créatif dukreye ku buryo abantu bashobora kuvuga bati wow Originalité. merci Ati igihugu iki Eh. gifise originalité yacu. Eh, Ibintu biri original vyacu. eh. Yeah. urabona nkunze kuvuga Mm. abajournaliste ndaguhereko frere urabona ni vya bindi nyene journaliste ni kamera ije hajya je nkicara aha wewe ngaha Kabisa. canke babiri ngaha numva Nta tugiye creativity kuri YouTube ihari. ni vya bindi nyene Mm. et pourtant ino style hari umuntu aza kuyiraba Mm. avuge ngo mwayikuye mu Rwanda Yeah. hari umuntu aza kuyiraba kubera yuko we yamenyereye kuraba ivya hariya mu Rwanda Mm. amavuga ati ikintu ndakiza ahantu Mm. uyu muntu yiganye ahantu Mm. donc jewe wewe Mhm. twese tube creatif Yeah. kubera yuko umubosi azoguha amafaranga kubera yuko yabonye hari ikintu ushoboye atarabona ahandi Ico coco. kandi atawundi azogishobora bizosha binagutuma we kuduza valeur yawe kubera yuko urazi ko ivyo utanga Mm. atahandi hantu azobikura siko swat aremera amakondisiyo wamuhaye canke hagenda arondera ivy'abandi wowe ivy'iwawe nturimo donc Yeah. la créativité c'est quelque chose fondamental Mm. muri bino bintu artistique Yeah. soyons créatifs ikintu gishasha ya Yesa. Reka utubwire abako baturaba naca cyane ku bintu bya Seka Rocher Comedy Eh. 5e edition. Yego. Tugaruke ko ariho ca turangiriza eh kino kiganiro nico basaba uko nyene bizoba bimeze okay amatariki place byose. yes okay Yeah. Seka Rocher Comedy izoba le 4 septembre izobera kuri Olives Garden ni muri Kinanira 3 warenganye gato KCO itike azoba ari 10,000 tike simple azoba ari 10,000 mu minsi iri imbere nzobabwira ivy'amatable ama VIP n'ama VVIP Sawa sawa. hazoba hari amastand y'ivyo kunywa inzoga zose zoba ziriho byo gufungura siko Yeah. hazoba hari bien décoré Mm. siko hazoba hari photoshoot comme d'hab ama photoshoot ujya munsi nyene Mm. hazoba tugiye turyoshe ego hazoba hari gato yeah. so hazoba hari ibintu quand même bisa Bisa neza neza kabisa. bisa neza kabisa Mm. so nagomba rero kubatumira Yeah. abantu bose kabisa bankunda abantu bose baraba mi video yanje Mm. kabisa bazuze kunshigikira kweri ndabakeneye cyane Yeah. biriko biranduhisha mu minsi iri imbere nabo bazobona tournée médiatique ku maradiyo nzogira tournée médiatique ku maradiyo Kabisa. bazobona ba artiste ni meza cyane gose Mm. so bazuze kunshigikira Mm. ndabikora kubera abo Yeah. aba diaspora badushigikire Mm. nukuri ndubwira aba diaspora muduha amafaranga dukore n'amafaranga dufise kweri Yeah. muduha amafaranga dukore uko angana kose muduha amafaranga dukore muduterere siko muduterere abo muba mudukunda abadukunda bari kure baduterere surtout jewe vraiment abantu bazi ko bakunda ama video yanje abantu bazi ko bankunda kuri scene mu nterere kabisa nkore Seka Rocher Comedy Mm. kubera yuko urumva tuguma twakeneye amafaranga tuguma twakeneye ama déplacement ibintu birazimvye Amasomo aba artiste barazimvye yego Imana ishoboje hazoba hari karaoke uya munsi Imana ishoboje kabisa. donc rero vraiment nukuri banshigikire kabisa Mm. yego kujya vraiment bama banshigikira ku ma video kujya twamaduhura na muri ville banyandikira inbox Instagram birangyohera kabisa kandi vraiment ndabashimira cyane Yeah. kubera yuko tubikora kugira mu dusuive nukuri vraiment ndafashe kano kanya kugira ndabasabe muduterere pana jewe gusa muterere n'abandi bose Yeah. bamusanzwe muzinanye jewe vraiment ndabivuza imbere yanyu freri nukuri nta mafaranga afise kabisa ndakeneye amafaranga kugira nkore Yesa. teramo cyane cyane tubwira aba Yego. boss baba bakora dukurikirana Ababosi vraiment. bagiye Ababosi batandukanye kabisa. twazi ko aba diaspora mu dukurikirana Yego. abanyamitahe ndetse Yego kweli. bashobora no kuba wumva ufite umutima wo Yego kweli. gufasha. ndanabibabwire freri jewe Yeah. unyandikiye ndakwishura Yego. siko Mm. ari ivy'akazi mugaba pana ama blague kweri freri Yeah. abantu vraiment bagomba ko dutera blague biragoye Yego. urumva Yego. ari akazi vraiment jewe vraiment uranyandikira Mm. tugahura kandi je tuganira neza nta muntu umwe ngaya
umuntu icaba afise turagihurizako nkagikoresha siko turahana urambwira ivyo ufise nanje nkaguha ivyo mfise tugakorana jewe ni uwo ni Rocher le comédien icarimwe gishya cyo muri Kristo Yesu murakoze yesa Rocher le comédien icambere tubanze tugushimire cyane kutwitabira ubutumire yego watuyagiye byinshi isura no dutera n'inkuru turanagushimiye cyane murakoze nibaza yuko ariko baradukurikirana batosiba ni le 4 septembre le 4 septembre azobari jeudi umva nta gusiba nta mpamvu yo gusiba hama bafise ico baterera nibaza yuko turaza gutanga numero duca ko hama tukabahuza nawe kugira ngo mushobore kuvugana nawe directement bitagoranye yes nkuko mwabibonye byari byishimo cyane kumugira Rocher muri kiganiro cacu bafise impano nibaza yuko byari teka kubana namwe na cyane cyane babandi bakurikiranye ikiganiro kuva kigitangura gushika gihere abatarakora subscribe bagende bakore subscribe ngiribaza ko arahuta Rocher uti ciao 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 play be smart ibyo ni byabe